hari beer, hariho marijuana, hariho na cigarette. Ni ibintu bikunda kuba biri mu bajene cyane kuko no ngaha turi kumwe n'abajene gusa. Hariho n'ikintu cyitwa ibaby. Bro, hofumikihe muri ivyo byose nadondaguye? Subiramwe ikibazo. Beer, baby, cigarette. Hofumikihe muri ivyo nadondaguye? Kama kawaida baby basi. Nipe tano mzee. Izihe ngeso umudada azizanye udashobora kumutahura na gato naho bafise ingidi? Mbayeho kubwiwe Ibisiga bwenge cross new life nuzuye amahoro mu mutima in my new life. I'm more than a conqueror of the Holy Ghost, my consoler. No man no wanna see the Holy Ghost, my consoler. I overcome all the time. Christ is in mind, the number one who deserves all the honor. Dicare mwegisha kandi kivuga bisha zanye inkuru sha ivuga icare mwegisha uyumva rwamusha woyipinga biramusha nabaye musha aho nibera mu migisha. Mbayeho kubwiwe Ibisiga bwenge cross new life nuzuye amahoro mu mutima in my new life. What's up? Makofi kidogo. You know, it's amazing. Uyu munsi yo nakubwiye yuri kumwe na Captain Dollar Capital the Voice Killer. Gerageza kurondera bamwe muri rimvyi bakora fresh eka mu buryo butandukanye n'aba gospel ndashobora kubinjira maze nkaganira nabo. You know, my big brother. Umeze fresh? Na uko tayari ku freestyle. Utamchana? Hapana sio kuchana lakini tu mimi ndafanya tu. You know? Utera tugira kwanza freestyle ndifuza yuko ushobora kumbwira. Ibisiga bwenge team. Why kisiguri kimana? Uraza muri kora tukigira muri kandi kwaje kuvuga ati ibisiga bwenge. Muri gospel why ibisiga bwenge? Why? Ibisiga bwenge ni jambo riri mu Kirundi gusa nyene ritamenyerewe kuvugwa cyangwa gukoresha ariko bisigurana ibintu birenze ubwenge bw'umuntu. Kugira nyene umuntu abitahure neza ntibijemwo flu. No kuvuga twebwe turaba Kristo. Yes. Ikintu turizera yuko turabana b'Imana. Hama ikindi naco kugira ngo umuntu akomere. Cyangwa agira ubushobozi kanaka. Biravanana n'umuryango avukamwo. So twebwe rero kubona Imana tuyita papa bisigura ngo Imana hari ukuntu imeze, hari ubushobozi ifise, hari ukuntu imeze nyene abantu bayizi Imana yibitangaza. Amen. Twebwe rero kubona twavuye kuri yo ntitwoca tuba abantu bagowe bo hasi, dutegerezwa kuba natwe turi abantu bo hejuru nka papa wacu. Guys, iyo yari insiguro yizina Ibisiga bwenge team. That's what's up, man. Yes, subiye kugaruka kuri my sister hano onye. Biramaze gushika ukaja ahantu bakakubaza imyaka ufise. Ego gusa sindabikunda. Ariko biramaze gushika bakabikubaza, you know? Neza ko tabarabimbaza. Ntabwo barakubaza imyaka. Kubera ukuntu nabikunda niba nabimbaza. Yes, muri commune ntibabimubaza. Washatse kumbaza makomeye cyangwa mayini. No, umuntu wese biramaze gushika ahantu ari hose ukaburi nimba ari school, nimba ari hehe bakakubaza ati ufise imyaka ingahe? Birashika gusa niyo hana yivuga ntibayemera n'impamvu ntahitamo kuyivuga. Ntukunda kuvuga imyaka yiwabo. Kwa ntibayemera. Wibaza ko ari kubera iki abigeme benshi badakunda kuvuga imyaka yiwabo. Canke iyo bayivuze bayigabanya cyane. Wibaza ko ari kubera iki? Bishizemo ko bayigabanya. Mugaje wenda yivuze ibaza ko navuze myinshi. So cindavyihorera. Ucuvyihoza. Kama kawaida kama dawa. Tugire ko rero duha freestyle gatoye kugira twumve agahogo kiwawe. Bari ndakunda rap imwe kwerekana nza kwa manda y'ibirimbanye ni aminza ngo tujuze. I'm more than a conqueror of the Holy Ghost, my consoler. No man no wanna see the Holy Ghost, my consoler. I overcome all the time. Christ is in mind, the number one who deserves all the honor. We go. Kama kawaida kama mwakire. Ndamwakire. So jenge kugira kantu gato mugabo ndashaka ko dufashanya just kugira ngo tugire mood. Mwebwe ndaririmba hama namwe mwishure sha
Yeah. Nimwishura sha. Yes. Yeah. N'abari ko baradukurikirana mwishure sha. Sha. Yes. Okay, twagiye. Yeah. Icaremwe gisha kandi kivuga bisha. Sha. Zanye inkuru sha ivuga icaremwe gisha. Sha. Uyumva rwamusha woyipinga biramusha. Sha. Nabaye musha aho nibera mu migisha. Sha. Yahantu ho mwijuri wawe ucaremwe gisha. Sha. Aho bavuga gusha kandi bavuga gusha. Sha. Zo bakubinyesha vuga ururimi rusha. Sha. Kama kama da. Yo bro, unaweza sana mzee, nipe tano. Thank you. That's what's up man. Habonetse umuntu akubwiye ati bro, unajua kuimba, urazi kuririmba, urazi kugira rap, ariko hamwe woja kuririmba profile ukareka ibintu by'ama gospel, woshobora kumenyekana cyane. Eka woshobora kuronka amafaranga menshi cyane. Urekanye na gospel ukaja muri profile gufashanya n'aba B-face n'aba Fabulov hariya. Umuntu nk'uyo womubwira iki bro? Bo ico nibaza jewe kugira ndabitangure wanashaka na avant yuko nkizwa nakurikirana umuziki urya bita sekira. Yeah. Naranawandika. Yes. Mugabo maze kuvuka ubwa kabiri naciye ndesida yuko irya ngabire nari mfise. Imana ntiyayimpaye kugira ngo ndayikoreshe ibindi, ariko yayimpaye kugira ngo ndayikoreshe mu kuyihimbaza. Yes. Yeah. Kama kawaida kama dawa pami uko fresh. Fresh. Umemsikia gisi anachana. Ararenze. Ego kabiri. Yes, turacyari muri gospel pami ndaguha agashimwe guya ati pami akagashimwe ndifuza yuko wogaha. Umwe maririmbyi baririmba gospel hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi w'umutipe afite fraîcheur gusumba abandi. Wogaha nde pami. Hari benshi. Ni benshi vraiment ni benshi bariko barakora je. Kuko mvuze ngo mpuyu ujye simboneke ibintu abandamuhoye kuko baje ku muvuduko yaba ko barakorera Imana ko barakorera umwami je numva umenga no kwiyaranja nkakagabanganya nkakabaho bose no gufisa agashimwe kamwe hari ba Prince Mshendi hari bandi ntarinze kuvuga amazina woga hande bro nokiha jewe kweli Aho bro vuze mu badada mu batipe yoga hajewe nye reka kwipara wowe botavuga yuko ndakaguhaye kubera muri TV bega wavuze nabagira rap canke abaririmbyi ba gospel yes waye kucishije kico kibazo kuko ni benshi cyane nukuri sinotagura kuko totorabari nukuri kubera ndabakunda bose kandi bako barakora bose nshaguye umwe oya wapi barananiye ba GN bose bariko barakurira muri kano kanya bariko barakora vraiment ni bon kandi vraiment bisaba kose yo okay wewe ugahandi tujdaga full life oya mapema sana urakoze cyane eka ndagushimiye gose kibazo cyanje ukishyuye neza cyane yes umuziki wa gospel still ya gospel yes hari kera ubu unye ntibaririmba gospel iryoshe gospel yari yaba Apollinaire yari yaba Dudu abajene bubu unye ntibaririmba neza gospel abajene bubu ma clip yabo ya gospel bambara nabi oui bari paratura uhuye n'umuntu nk'uyu yavuga gutyo onye wo kwisigura gute bro jewe yeah chambere no wanza kumubaza akampa liste y'abo bantu batambara neza biparatura none bimenya sino je ntabo ndabona bambara nabi oui akakubwira ati gospel yari ya kera ariko ubunyi bavuga ngo bro yo bakoresha amaterme ari bizarre mbo umuntu wese bana nabajya ba Apollinaire uzobaze histoire yabo bagitangura kuririmba barabagwanya uko nyene yes mugabo no munsi indirimbo zabo ziradufasha zaratwenspiye n'ubu zirabandanya kandi natwe ibyo dukora hariho ababigwanya hariho n'abandi bavyakira yes yeah so umuntu wese rero arafise choix yo kuvuga ico yiyumvamo yes umuntu wese arafise choix yo kuvuga ico yiyumvamo reka tuve muri gospel gatoyi biramaze gushikira ukagura ikintu c'agaciro umunyu mukicuza tutabeshanye guys washobora kugura n'isaha ugasanga isaha iracyuya you know ego tutabeshanye nyine birashika muga ntaje ntibiranshikira amayanda yatanga nimba ari menshi ikintu kweri kiba candyoheye nawe birashika kugura ikintu gifite valeur hama munyu mukiri bati kuri bata bampangitse you know
dejeje ubwanje sanzwe nticuza ibyo mba nakoze byose byaba atari byiza cyane canke ari byiza sinicuza kuko donc uko biba byagenze kose ndabyakira uko nyene. Yes. Ntibiragushikira wewe ni kenshi vraiment jewe ni petano mzee. Bana abadada turi kumwe ibibazo byose ndabibabaza bagerageza kwidefenda ngo nta muhungu ngo nta numwe you know ngo nta agashimwe nta numwe no gaha tubwire bro. Boje byama byashitse vraiment. Yes. Ndibuka ari umunsi nagenda mu isoko mbona ipantaro. Bien ya déchiré vraiment. I'll see you. Ndayigura. Ebana. Giye rero muhira ndayipima nsanga nkwiye. Narari muhari byatari. Acha black. Yes, hari ikintu kimwe abavuga ati abazungu batubwira ati ngo money over everything. Pesa ndo kila kitu. Apari wa ico kintu wewe ukibona gute bro? Amafaranga. Bo sinovuga ngo ni kila kitu nko babivuga. Kubera uri kuraraba amafaranga novuga yuko turi ngaha kwisi nta tutabaye vraiment aba hypocrite cyangwa iki. Yes, tuvugishije ukuri arafise igice kinini novuga ko ari yaganje mugabo tuvuze ngo ni kila kitu tuba tubeshe kubera hariho ahantu hariho situation ugeramo ugasanga amafaranga ntashobora kwintervena ngaho hantu mugabo be washizemo imana yeah. Kila kitu. Voilà, reka ngenze ngaho aho wagejeje mugabo tuvuze ngo ni kila kitu si byose je kubwanje sinovyemera kubera ya hantu nama mbona amafaranga ananigwa. Yes. Yeah. Hari ahantu henshi amafaranga ahora ananigwa. Hari ahantu umuntu ashobora gushika agwaye amafaranga ntashobore kugura ubuzima bwiwe. Abazungu icyongereza hari gihe turaciga ariko hari ibintu bimwe usanga biri ankashe atari byo kandi udakwiye kwizera cyane. Wowe murundi kurankurikirana muri kano kanya. Ndasubiye kwa Pami. Pami ntusubiye kutubeshe kandi ntuduhishe kandi. Ntuduhishe kandi. Ego. Turifuza kumenya Pami uri umwigeme kandi ndabona yuko umwigeme mwiza, you know, c'est look ya bien, you know. Ego. Niki kintu cyanyuma wibuka umuhungu amaze yaguhaye kubera urukundo cyanyuma wibuka saje wabo bibaza ko ndiko ndabesha uko turi kurambaza ibintu byo subiramo gato iki we niki kintu cyanyuma wibuka umuhungu yaguhaye kubera urukundo you know ikintu cyanyuma kijyanye ni Keke kidondi yaguhaye washaje ko barandenganya naconzi nakihari yaguhaye cyakindi bose mureke kunteranya n'abafanzi bashimira wabo oya donc sawa bivuge narabikubwiye basinyibutsa bazi oya yamaze gukwepa ibibazo byacu aguma bikwepa cyane gose urashaka kutubwira wewe niki kintu cyanyuma wibuka yuko umuhungu yaguhaye kubera urukundo sawa kikuza gusa mu mutwe tu wibuka tu perfume akagapira nambaye n'agapira wambaye ni petano aguma duhisha nanjye subira kumbaza ikibazo na kimwe bro. Yes, hari ibintu byinshi bitandukanye tugenda turahurana navyo hano mu gihugu cyacu Burundi eka hano ku isi yose you know hari ikintu bita bière ibia. Iki kibazo kiza kugenda kuri my friend hariya anye you know hari beer hariho marijuana hariho na cigarette ni ibintu bikunda kuba biri mu bajene cyane kuko no ngaha turi kumwe n'abajene gusa hariho n'ikintu cyitwa ibaby baby hofumikihe muri ivyo byose nadondaguye subiramo ikibazo beer baby cigarette hofumikihe muri ivyo nadondaguye kama kawaida baby basi ni petano mzee sio turi kumwe n'uyu mutipe anyishura neza kandi ndamubaza bien nawe akanyishura neza unacheka nini natwe zura tubaza bien tukwishimya sema yakora yakwishura kweli uramuzi neza yarahindutse umbwire ko noza kunwa itabi cyangwa nwe uronderi baby ugiri manake baby basi ko atari umukobwa gusa arazi cyo nashase kuvuga si ya code no yarakuze kubera ko uwo mutwenze cyane icyambere mbizi ngo ni ryambe
Yes guys, reka tubandanye hano muri studio zacu za Buja Hits TV birarenze. Umwana ariko twenga twenzi gose kandi nanjye ndatangaye kabisa. Niko taramubwiye. Niyo mpamvu atwenga. Yes, ndifuza yuko ujya muri commentaire ukatwandikira mbega ikiganiro cyacu uri kukibona gute, wowe murundi uri hano mu gihugu cyacu Burundi, eka nawe uri mu mahanga atandukanye muri Canada, eka n'ahandi. Ndabakunda cyane, ni Mr Captain Dollar Capital. Turiko tuganira ku vyerekeye kini umuziki wa gospel, nubwo tuzoturajya en dehors. Umuziki wa gospel, you know, umuziki wa gospel mbega ubona yuko woba uhabwa support ikwiye guhabwa mu muziki hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Iki kibazo ni direct kuri timu yose ya IT, buri muntu wese aza kunyishura uko we abyiyumvamo. Reka mpere kuri Pami. Umuziki wa gospel nturi kurahabwa support cyane nkuko tubishaka. Yes. Ariko ikintu gifise intango kandi niherezo. Yes. Kandi kirafise no hagati. Jewe kuri jewe novuga ko biriko biraza kuko muko murabidufashamwe abajournaliste, abantu batandukanye, abavukanye, abavyeyi, abantu benshi batandukanye. Novuga ko biriko biraza. Yego. Yes, nawe ubibona gute? Ni nk'ivyo Pamela yaje kuvuga en fait. Fatiye ku gihe caheze n'icuru je mbona vama biko biraza. Biko biraza ntugaya. Non plus turagera aho tuvuga ati ni cool, tukavuma turi munezero uri full. Gusa biko biraza kandi nibaza ko imbere ari heza gose. Imbere ni heza gose. Umuntu ashobora kwiyumvira ati ngo kubera iki uvuga buke mu kuvuga pole pole, uhaye niko bivuge mu buzima bwawe busanzwe. Avuga buke vraiment. Ariko mu gutwenga cyane. Bro, wewe ubibona gute umuziki wa gospel? Ndifuza ko bwira ariko baradukurikirana hariya. Umuziki wa gospel navuga yuko uwo mwanya tugo turavugana. Yes. Uhagaze neza. No kuvuga uri kuraraba kundwi ntubura nka cover zibiri zerekana yuko hari indirimbo zigire zize. Yes. No kuvuga mu ndwi hariho ibintu bishasha muri gospel biguma biza. Gusa ico dusaba ni support. Yes. Nta kindi numva twosaba ukuntu turiko turagira effort. Namwe murabe muce mugira effort nyene kudushigikira. Yes, ukiri ngaho nyene uvuga ati bagushigikire eka kugira umuziki ushobore kugira. Abana George nyene. Bose abaririmbyi ba gospel kugira umuziki wabo wa gospel ushobore gutera imbere kurushirizaho effort yawe wewe uri kurankurikirana irakenewe cyane. Ndifuza kumenya ati mbega ukiri ngaho nyene kugira bashobore kuba supportinga kuko bamanza guhera aha nyene. You know, bose shobora kubasanga ku imbuga ngurukana bumenyi izihe. Puro mama ahantu adresse bashobora kutubona ko ni zibiri. Barashobora kuja kuri Facebook bakandika Ibisiga Bwenge team. Yes. Baca babona ibikorwa tumaze gukora. Yes. Hama urashobora no gusimbira kuri YouTube ukandika naho ni Ibisiga Bwenge team. Ushobora indirimbo zacu zose tumaze gukora. Yes. Mugabo ni wagenda ntuzoveyo utagize utiabonesheje. That's what's up, man. Zogile like, ugire na comment ku ndirimbo uzoba wabonye turabe uko wayakiriye. Yes, ekani Ibisiga Bwenge team muri Buja Hits TV na Mr Captain Dollar Capital. Reka nsubire kwa Pami aguma tinyi ibibazo ariko tuvuye muri gospel dusubiye hahandi mu tuntu n'utundi, you know? Uko tayari? Uri tayari? Yes. Unye uraza neza. Sir. Ntajya hari neza gusa ni kubera umbaza ibibazo. Naje kwishura. Good. Mugana minda byishura neza. Okay, Lego ikindi kibazo nari ndakoze ni ati mbega nibihe bintu udashobora guheba gukora naho ugira mariage? Gukorera umwami. Nagusabye bitatu. Bitatu? Icambere ni gukorera umwami biciye mu ngabire yampaye. Yes. Ica kabiri ko binyitse none. Arashinda tena. Reka tubandanye nibihe bintu we udashobora guheka gukora naho ugira mariage, you know? Hariho happiness kwinezereza, you know, ukavuga ati Jesse ushobora guheba ikwafe yanje naho nogira mariage. Nibihe bintu udashobora guheba naho ugira mariage?
harimo rap. Yes. Naho nzaba mfise batatu. Nzaba ncandika. Nego. Abagabo abana. Okay, nzi ko abagabo batatu. Yes. Abana. Yeah. Nzaba ncandika. Nubwo habura umwanya mugabo urumva umwanya wabyo uzoboneka basi. Yes. Shaka uri muri period uvuga ati vraiment kwandika birakomeye. Mugabo azoba ari ikintu wewe gitekerezo cyo kwama. Umunezero afise no munsi. Yeah. Kugera ndawuronka kugenda genda bizabeke kwa kodinye. Hanyuma ukuntu umeze ukuntu abajama banje banzi ngene umeze nukunze nguma ameze kunyene. Kama kawaida bro, ni ibihe bintu wewe udashobora guheba bitatu naho ugira mariage, you know? Ibintu nashobora guheba. Yes. Ndazi we kuvuga ukuri bro. Uri mvuga kuri nemera cyane. Bo ibintu nashobora guheba. Yeah. D'abord ni entertainment. En général. No kuvuga ibintu bijanye na musique. Yeah. Sinshobora kuvuga yuko no biheba. Icya kabiri naco akwambatije byinshi bro. Hasigaye bitatu gusa udashobora guheba bro. Hasigaye bibiri. Ikindi kintu ntashobora guheba. Yeah. Stile ngene wambara Stile. Ego, stile sinshobora guheba. Kura mwibutsa n'ibyo byarimo. Novuga no mu mutwe. No mu mutwe. Boje ndakunda mu mutwe sana. Ndakunda Jean inyimosho yanje. Yeah, okay, ntushobora guheba coiffe yawe naho ugira mariage. Yeah. I'll see you. Yes. Nakubali sana guys. Eka uyu munsi nkuko nababwiye ndi kumwe na Ibisiga bwenge team. Urashobora kuba followinga kuri YouTube, yaba ukagira subscribe, eka ukagira na share. Ya ibintu nk'ivyo kugira bashobore gutera imbere. Ja muri commentaire wandike mbega ikiganiro ukibona gute, kiriko genda gute, wagikunze, twogabanyiki, twokongereza iki kugira tubandanye dutesa, mbandanye ndabazanira ibiganiro nk'ibinyene hano kuri Buja Hit TV. Reka dusubire kwa Pami. That's what's up, man. Yes, eka nizihe ngeso umuhungu azizanye ashobora kuba umugenzi wawe kandi bikakunezera. Ingeso. We. Ingeso nziza. Nibaza ko hari ingeso nziza nambi. Ni ukuvuga ko aje donc avuga Kristo. Kandi akaza nyene ambwira ibintu genre byubaka, nibaza ko uwategeza ko umugenzi. Yego. Ibintu byubaka. Bitasambura. Araba umugenzi. Bigakomera bikamera bien. Bivana n'umugenzi wavutse gukomera. Yes. Eka wewe ubona nizihe ngeso umuhungu azizanye ashobora kuba umugenzi wawe vraiment bikakunezera ukumva yo kuri happy niyo muba muri kumwe mukomatera imwe. Kibazo n'ibintu kiragoye. Ngiyaza Pamela avuze ati Pamela bamuboneye ko. Umuhungu aje avuga je vanye n'ingene meze nyene aje avuga ibintu bihuye n'ingene nyene numva nimereye nta kibazo. Mugaje nyene aswatamva. Biragoye ko tubagenda. Bo ategeza ko ari umuntu atera inkuru. Antuka naho yoza avuga ibintu biri bizarre muga kubona aratera inkuru. Ubona aza kubona ko nivuga je byo shaka araza kumviriza. Ndakunda umuntu twumvikana. Anyumva nkamwumva. Rero ko ndashaka kumu influence ahubwo. Ukaryoherwa cyane muri kumwe. Yes, reka tuje kuri my brother hariya anye. We need zingeso umudada azizanye. Udashobora kumutahura na gato nawe bafise ingidi. Ariko sinakubwiye ko mu ndingi. Wewe ego ntacyo. Ego. Ingeso ntashobora gukunda ku mukobwa. Pami uru kutwigisha. Agatwiyo karakwishe. Let's go man, you know? Yeah, mu bisanzwe jewe karite ya mbere nkunda ku mukobwa. Ya mbere z'ubwa mbere hariho imwe
ibindi byoza mu nyuma mugabo kimwe ndakimubonyemo vraiment ndavuga ati aho ni sawa. Karite ya mbere nkunda ku mukobwa, umukobwa ari passionné, novuga ari passionné ni n'ubwami. Yes. Urumva ko umukobwa vraiment n'abagenzi banje barabizi. Ariko umukobwa Jean anegrija ukinebwe adasenga uwo vraiment sigo yawe. Karite ya mbere vraiment ndakunda umukobwa yubaha Imana. Kandi apana bimwe byo kwigirisha. Apana byo kwigirisha, apana byo kwiyorobeka. You know? Akayikunda neza, akaja muri mpwemu kabibona ati ego kwera rinda. Vraiment respect. Yeah, see you. Kama kawaida kama da uramukomeye amashi arabitora. Kama kawaida. Yes guys, ndabashimiye cyane yari Mr Captain Dollar Capital the voice killer. Miss yose iyo ndakubwiye ati ndabashimiye mba ngomba ndangiza ikiganiro. Ariko sishobora kurangiza ikiganiro ntababajije ikibazo ati eka nikiye like team yuko abarundi bamenya kuri mwebwe. You know, ndashobora guhera kuri mon frère. Ico bamenya kuri twebwe. Ico bomenya kuri twebwe abarundi nuko twebwe turirimba message ivuga ico Kristo yakoze ku musaraba. Yes. Tukaba twipfuza yuko iyi message ibashikira mwese aho muherereye. Hama imaze kubashikira ntibasiguko ikagenda inabahinduye mukaba abantu bandi batari bamenyereye. Amen. Mukaba mu yandi majambo mukaba abantu bashasha. Kama kawaida. And you? Nako ndivira ukuntu twakoze igana cyose hatabaye mu kintu nk'iki twacu bari cambere kibaye. Donc ikintu nifuza nuko kubabwira kwanza ko Yesu abakunda. Amen. Kandi ko target ya mbere dufise nk'ibisiga bwenge team ari kugira mumenye Kristo nuko twamenye kugira ngo ushobora kuronka amahigo menshi y'ubuzima buri imbere parce que ubu turimo buzopasa amatubanaye ubundi amahigo menshi ufise no kufise Kristo Yesu. Donc Jesus arabakunda kandi cyane gose twifuza ko mumenye. Oui. Pami wewe nawe ubona iki kintu wokongera ko kuvyo wifuza yuko abarundi bamenya abandi bavuze byinshi ndifuza ko gire cyongera ko ukaraba n'abarundi kuri kamera. Ikintu nokongera ko icyambere cyo no babwira nuko kuba muri Yesu vraiment biraryoshe. Biraryoshe cyane kumubamwe nawe kakubamwo ibintu by'ubwiza vraiment kuko hari ibintu byinshi tugenda twunguka ibintu bumenye bwinshi tugenda dutahura. Abamwakiriye bose yabahaye ubwiza bwo gucika abana b'Imana ngo nibo bizeye izina ryiwe. Umuntu wese amwizeye ntazigera kogwa n'isoni. Yego tubatumirira kwizera umwami Yesu d'abord ubanza kumviriza ubutumwa bwiza kuko nta muntu yizera atumvise. Homiyema ubanza kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hama ukabwizera hama ukamwakira akaba muri wewe nawe ukaba muri we. Mwarahezagwe cyane. Amen. Guys, ndabashimiye cyane abantu mwari ko muradukurikirana kuri Buja Hits TV mu guhera heza eka ngomba mbaze Pami wewe nyene wari kuratinya utuntu n'utundi eka dukuye mu bibazo bibiri bya nyuma nakubajije nibihe bindi bibazo bibiri wibuka? Ibibazo nibuka hariho kimwe wambajije ngo hinge gato. Okay, ikibazo kimwe wambajije ngo yes nabyo nibuka babarire gose nibagira ningoga ego wowe nibihe bibazo bibiri wibuka no nakubajije? Wambajije ko barabambaza ibintu by'imyaka. Yes. Wambajije n'ikibazo yageze kubaza Pamela. Tikado ya nyuma wawe wibuka umungu yaguhaye. Yes, arabimvugiye. Ari kuvugiye ego hama my true boy umutipa avuga ukuri mbe ntuyibagire kuvugana cya kindi bro. Cyambere wambajije entre gitabi kiyeri ni petano ni baby je le préfère. Ucha wishura gute? Ucha wishura gute? Jena nishuye ko no préfère. Yes. Ama icha kabiri wambajije muri muri gospel. Yeah. Okay. Wambajije muri gospel aho dushaka gushika. Yeah.
Asante sana, ndabashimiye cyane gose abantu mwe ariko muradukurikirana kuri Buja Hit TV. Ikiganiro cyafashe umwanya munini gato kubera twa turi kumwe n'Ibisiga bwenge team ni batatu muri studio ya Buja Hit TV. Nagomba ndagusabe ushaka kumufollowinga Mr Captain Dollar Capital Instagram wandika Mr Captain Burundi mazukambona hajya anyi. Guys, ndabashimiye gose. We love you so much guys. Nyuma ya kamera ni Juma Jux. Ni watuma image zimera nkuko unye zimeze. Ibisiga bwenge team agaterme mukunda gukoresha nakaye kugira dushobore kurangiza ikiganiro cyacu. Nako nyene IT Ibisiga bwenge team birakurikirana indirimbo zacu zose. I'll see you. Duheraheze kuri freestyle ya freestyle yawe. Muguheraheza tunamaliza. Nabambonywe na Kristo maze nzuranywa nawe singitinyi byakazaza kuko ubundi muri we nibyari byorosha ariko byari bikwiye iyo utanshunguro bukaba karaba warancungu ungiruwa ndicare mwegeshika byose nikubwa ubu ndatomba ndasirimba byo kubwanje nanje mbayeho kubwiwe Ibisiga bwenge Christ new life iyo mahoro mu mutima in my new life. My parents, we love you so much guys.